ndiko ndabereka ingaruka zo kurenganya umuntu. Sinigera mpahamuka mu buzima bwanje. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kazi inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo ry'e11 Nyakanga umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini ndagukengurukire cyane wahejije gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muri abanditse ijambo sabone mu fyondeko murace mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afata ingingo ikomeye cyane kubigira ibihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira uwundi mutegetsi akomeye cyane n'abandi batatu kuri ubu biramenyekanye ko bapfungiwe he abo ni bande vyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ava mwibohero rikuru rya Gitega kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Aregiyome Bunyoni mu nyuma zuko ku munsi w'ejo hamenyekanye amakuru akomeye cyane ajanye nuko wo wahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yahejeje guhindurirwa abamucungerera umutekano kuri ubu noneho hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tuza kugushitsa ko n'abaryango biwe bahejeje gutangaza ibikomeye cyane ivyo navyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane adushikira ku mupastor akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Umugumya Isidore Mbayahaga kuri ubu ngubu arashobora gutabwa mu mvuto ni mu nyuma zuko yifatiye mu gahanga bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nibiki yatangaje ubutegetsi bwa Gitega bwo bivuga kwiki ivyo navyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu imyaka 27 irarumanye Musenyeri Joachim Ruhuna gandaguwe kuri ubu hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nayo tuza kubashitsa kwidonido ibiganiro vyacu turaza kubashitsa ko yandi makuru akomeye cyane avuga irya nino mu bisata bitandukanye kana yavuga irya nino mu karere k'ibiyaga binini we wicusabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone fyondeko uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakananga nsubire ndabaye kaze inshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba hari ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku bategetsi bakomeye bahejeje gutabwa mu mvuto turaza no kubashitsa kw'imbuzi z'umugumyabanga Pasteur Isidore Mbayahaga zishobora kumukwegera imbere yuko tubigushitsa ko vyose donido dutangurire kuyavuga irya nino mu bisata bitandukanye turayatangurira mu gisata c'agateka kazi na muntu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira hari umuntu yaranyururijwe kwibarabara rya Kanyoni ubutumwa twaraye duhawe n'uwavyiboneye buvuga ko uwafashwe yaravuye kwimosha muri salon de coiffure Heshima afatirwa mwibarabara rya kaburimbo benshi bita irya Kanyoni ahatumberanye n'ibarabara rya kane mu Cibitoke wabibonye avuga ko hari nk'isaha 9 z'umurango wafashwe yaboneka ko akiri muto umusore canke umugabo maze igihe gito yubatse urwiwe canke ubita Jeune Marie mu Kinyamazuru batubwiye ko yari yambaye ishati ishaka kwera y'amaboko maremare yari yambaye ipantaro n'ibirato amakuru akomeye cyane adushikira nuko abamufashe baje n'imodoka ya voiture Toyota Probox ifise ibara
rya girise ivamwo abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe ariko baboneka ko bafise impoho za pistole bambariye ko baramucakira mu kanya isase baca bamwinjiza mu modoka iciterija mu Kamenge vyose vyoba vyatwaye nk'iminota ibiri mu buryo n'abari begereye batabonye ikibaye. Uyo yavyiboneye yabwiye umumenyesha makuru wacu ati natinye kuja kubaza muri saro ko bo baba bamuzi kuko haciye hazi moto zibiri ziriko abantu tutamenyereye bamera nk'abariko barondera ico bataye, bisigura ko bari baje baraba ko atabo baba babikurikiranye nabo bamaze umwanya muto cane baciye bagenda baduga Kamenge abo babazi uwo muntu canke abo babaraye bazimije umuntu bo kwandikira ndondeza canke bakaturungikira ubutumwa. Nimero ya ndondeza nakamenyetso ko kongeraho 32 amajana 465 amajana 651 amajana 905 na twebwe urashobora kuturungikira ubutumwa bwawe muri komenti. Biruko mu nyuma zuko kuri imyaka 27 rumanye Musenyeri Joachim Ruhuna agandaguwe yahoze ari umwungere wa diocese nkuru ya Gitega yaragandaguwe kwigenekerezo ry'icenda Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 996. Iryo bara ryakorewe hafi y'uruzi mu Barazi ico gihe uburere bwa Bugendana na Mutaho mu ntara ya Gitega na Gihogazi mu ntara ya Karusi hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi hagenzurwa n'umurwi w'abaroberi ba FDD ubu wabaye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Imyaka 27 nyuma yaho umuryango wiyo wamusaba ubutungane ariko gushika ubu nta butungane buraboneka. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane dushikira twabwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bahejeje gutabwa mu mvuto. Ubwo amasoko yacu mu bajeje intwaro mu Kirundo wahoze ari musitanteri wa komine Busoni Dismas Nsavyimana yahamagawe vyihuta mu biro vy'umugambwe CNDD-FDD yabazwa ku rwandiko rwariko ruzunguruka mu bagize inama ya komine. Urwo rwandiko rwavuga ko hategekanijwe inama y'iyo nama ya komine. Iyo nama yarigamije igarukanwa ry'uwahoze ari musitanteri wa komine ku burongozi bwayo. Nsavyimana yarahagaritswe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu vy'imfata kibanza mu mabanga yagirizwa kunyuruza isukari muri komine Busoni. Amakuru ava mu banywanyi ba CNDD-FDD avuga ko batatu mu banywanyi b'inama ya komine Busoni bari bamaze gutera umukono kuri urwo rwandiko bakaba bariko barondera kuvyumvisha abandi ipfungwa rya Dismas Nsavyimana na batatu mu banywanyi b'inama ya komine. Amwe mu masoko yacu avuga ko Nsavyimana yahagaritswe kuri uyu wa mbere akaba apfungiwe mu gasho ka parike ya Kirundo. Bukeye bwaho batatu mu bagize inama ya komine bari bamushigikiye muri uwo mugambi baramuhambije yavanywe mu gasho ka parike ajanwa mu ibohero rya Ngozi. Abo bagabo bane baciye bajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Nta makuru akomeye cyane adushikira boba bacishijwe mu biro vy'igendereza aho babajijwe amasaha atari make. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ku idosiye y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Guillaume Bunyoni umunyororo mu ibohero rikuru rya Gitega. Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira mu nyuma z'uko biheza kumenyekana ko yoba yahinduriwe abamucungerera umutekano mu mugambi wo kumuhishano akagandagurwa. Leta ya Gitega yaciye ihindura ingingo iciragarura bahora bamucungerera umutekano. Amakuru yo kwizera dufise nuko abahora bacungera umutekano w'ico gihanganye imbere yuko gitoroka ibohero kuri ubu nibo bagaruwe kuwucungera. Ntituramenya neza imvo zatuma leta ya Gitega ifata ingingo yo kugarura abo bahora bacungerera umutekano General Guillaume Bunyoni. Ntituramenya niba vyakozwe n'umwe akomeye mu butegetsi. Ntituramenya kandi intumbero y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku iyo ngingo aciye afata giturumbuka. Ntituramenya kandi niba iyo ngingo izwi neza na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wari wafashe ingingo yo guhindura abo bahora bacungerera umutekano wa Bunyoni. Iyo nkuru yaremye umutima w'abaryango ba General Guillaume Bunyoni na cane ko bamwe muri bari bahejeje gushira amakuru hanze ko Serugo yo bageramiwe.
atawuzi niba uwo mugambi wo wakozwe mu ruyeri rukomeye cyane na leta ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Eka kuri ubu ntibiranamenyekana niba atawundi winyegeje inyuma y'uwo mugambi. Abamenyesha amakuru bacu bariko baragira amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko ido nido. Biruko mu nyuma z'uko ari amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ku majambo amaze iminsi atangazwa n'umupasiteri akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Umugumyabanga Isidore Mbayahaga harahejeje igihe kitari gito yatangaza amajambo akomeye cyane vyibonekeza ko ari imbuzi ikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Kuri ubu hari abatanguye kwibaza ko amajambo yiwe yoba ashobora kumukwegera agaca atabwa mu mvuto. Uwo muntu wamaze igihe kitari gito yatarabana ryiza n'igihangange General Aregiyome Bunyoni, kuko mu minsi itari mike yamugereranya n'igifyoti mbere yuko haduka indyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Yarazwi nka Somambike w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ntibiramenyekana neza uruhande yoba ariho, ariko amajambo ahejeje igihe kitari gitoya ariko aravuga arateye ubwobeka arashobora kumukwegera. Eka tubareke mwumviriza amajambo akomeye yiwe aho vyibonekeza ko yariko yifatira ku gahanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turaza kugaruka tubashitse ko andi makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize. Ntibishobora kuzokwijana nubwo binezererwamwo ata muntu akubahuka, ata muntu yonavuga. Umenye hari ijambo Imana yavuze rizokwenenako mpaka. Dushobora kuzoja iyo basokuruza baroye utarariha maripo ni hapo hapo ntibyo ushoboka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Kurenganya ni bibi. Amen. Ahabu yagiye inama n'umugore wiwe, baje inama mbi, inama yo kunyaga umworo yitwa Naboti. Bamunyaga itongo ryiwe, babije inama kandi barabikora. Ntibamunyaga itongo ryiwe gusa, ahubwo basiga banamwisha. Bamaze kumwica bamutaho bamunyaze itongo ryiwe n'uruzabibu rwiwe. Bibiliya tubwira ngo imbwa ziza zirigata amaraso y'uwo mukene yitwa Naboti, kuko bamwicishije amabuye. Imana iri mu ijuru iriko irabyitegereza, ziyarigata ibona. Imana irababara. Mu kanya ihagurutsa Eliya, iramubwira ati Eliya, genda umbwirire Ahabu uti Imana yo mu ijuru ivuze ngo aho imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti niho zizorigatira n'ayabo. Imana ivuze ikintu iragishitse. Ugomba ukomere, ugombe buri gitangaza, ntunyinyurana n'Imana ngo uzoyineshe. Iragishitsa. Amen. Yavuze ngo nzobacisha bugufi. Nubwo wowe ukomeye, umunsi Imana yogomba yuko igucisha bugufi nta misegonda ibiri bitwara. Aya Imana ishimwe cyane. Nta ibiri nikwira. Imana ivuze kuca bugufi uraca bugufi. Imana tabarire cyane. Haleluya. Ngo ahimbwa zirigatiye amaraso ya Naboti niho zizoyarigatira. Iryo jambo araribwirwa ariko ntiyihana, kuko kenshi Imana ibwiye umuntu, Imana ibigomba basuce bugufi wihane wigaye uvuga uti Imana naragose nakoze amakosa mbabarira, kuko ubwinshi bw'imbabazi buruta cyane ubwinshi bw'ibyaha abantu bakora. Imana ifise imbabazi. Mugabo aragowe uburirwa ku cyaha yakoze akanka gucihana kizomuhitana. Imana itabarire cyane. Haleluya. Ahabu yagiye mu ntambara, kandi intambara nahone uvugishwa n'Imana yamuburiye Mikaya atukagenda ntugaruka urapfa. Mugabo kubera Imana yari yaravuze ijambo ko amaraso yiwe azorigatirwa aho ya Naboti yarigatiwe, aragenda agwayo. Bibiliya tubwira ngo
bamutsinda kw'iriba ahantu h'i Samariya, umugezi cyane umwonga wavumwe kuko wogamwe n'indaya gusa. Wari umugezi uzi niho indaya zose zaje kwiyuhagirira gufata dushe. Imana idufashe. Haleluya. Umwami Ahabu niho yaguye, amaze kugwayo kubera umwami bamutobekeranije, amaraso yiwe aseseka kw'iryo riba ryavumwe. Bibiliya tubwira ngo imbwa, biranditse muri Bibiliya ngo ziraza ngo zirigata amaraso yose ya Ahabu, zimurigata no mu ruguma ahantu hose yakomeretse. Abantu babibonye baravuga bati ni rya jambo uvugishwa n'Imana Eliya yari yaramubwiye kwimbwa zizorigatira amaraso yiwe aho zarigatira Naboti. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Umufatanyacaha wiwe yitwa Yezebeli, umugore. Bibiliya tubwira mu gice c'icumi, ingabo z'uwitwa Yehu zije kuri misiyo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo baraza bageze iwe, ngo basanga ngo ari muri etaje mu nzu ya gatatu ari mu kiyo. Bibiliya tubwira ngo yariko arisiga ngo amarangi. Ibi vya makiyaje n'ibya zamani burya. Imana ishimwe cyane. Ngo yisokoza atunganya imishatsi, ngo ariko yisiga amarangi ataco yinona, kandi hari icaha yakoze. Imana itubabarire cyane. Bibiliya tubwira ngo baraza ngo bamufata iyo ari hejuru, ntibamumanukana ingazi ngo bamwicire hasi, ahubwo bamucisha mu idirisha bamuterera hasi, arameneka. Bugingo bakimanuka ingazi baja kuraba ikiziga ciwe, basanga imbwa zihejeje kumurya, hasigaye udukonjo n'uturenge gusa, ibindi byose imbwa zabiriye kubw'icaha gusa. Imana ishimwe cyane. Cyo kurenganya umworo, bakamunyaga, bakongera bagira gute, bakamwica. Imana idufashe. Amen. Haleluya. Yehu, komanda yitwa Yehu, niwe ararongoye ico gitero, arababwira ati bibaye byari byaravugishijwe, kumbe ni rya jambo Imana yavuga rimushitse. Amen. Tivyaherera gusa. Nkunda kuvuga akenshi, hari igihe umuntu afata ingingo mbi atashize ku munzani ingaruka zayo. Hari ingingo ushobora gufata Imana ikayiguhanira, ikajaniranya n'uruvyaro rwawe, kandi mu gufata izo ngingo abana mutari kumwe kubw'umujinya mwinshi w'Imana. Bibiliya tubwira ngo uyu Ahabu yari afise abahungu 70, ariko kera baravyara wana sebutani abahungu 70. Bibiliya tubwira ngo barabarondera bose 70, kuko iteko ryavuga ngo ntihagire umuntu n'umwe wo mu nda ya Ahabu asigara. Babaca imitwe ngo bayitsekera mu magunira, barayizana ngo bayipanga ku irembo iwabo. Abantu baje kuraba ako gahabwa, Yehu ngo arababwira ati twebwe ntitwaje turabicaye, ahubwo ni ijambo ry'Imana ryabashitseko, kubera bakoze icaha barenganya umworo, hama baramwica. Imana irarakara, ivuga ko izo ibasubiza ku mutwe, si twebwe. Naganda kubwira yuko ngo guhera ku nshoreke ziwe abantu bose bafatanije iyo nama yo guhahaza uwo mworo, ibyaha byabashitseko, ibyago byarabashitseko. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Kuko usomye ku murongo w'icumi haravuga ngo mumenye ko atajambo na rimwe Uhoraho yavuze ku nzu ya Ahabu rizokorokera hasi. Arabaye bati erega si jewe, ahubwo Uhoraho ashikije ibyo yavugishije umusavyi wiwe Eliya. Amen. Amina. Bwana zifiwe. Ndiko ndabereka ingaruka zo kurenganya umuntu. Icyaha cyo guhaza umworo ukanyaga umukene ntibishobora kuzokwijana, nubwo binezererwamwo
ata muntu akubahuka, ata muntu yonavuga, umenye hari ijambo Imana yavuze rizokwenenako mpaka. Dushobora kuzoja iyo basokuruza baroye utarariha. Maripo ni hapo. Hapo. Tivyo ushoboka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Kurenganya ni bibi. Ndavuze akarorero ndababwira. Shimwe Imana yuko hari abantu bava iwacu bari ngaha bo babizi. Je ndibuka nshiga mu mwaka w'9. Ni ivyo bintu byaba. Umuntu w'umucamanza arenganya umutamakazi mu rubanza. Aramurenganya. Amunyaga itongo giwe. Umunsi baje kuri satura, bimwe bitangura gusatura itongo. Gutambuka itongo. Hari mu ikomere yitwa Nyabihanga. Imana ishimwe cyane. Uwo mukecuru yuzuye umubabaro. Araba ingene bariko bamunyaga itongo atagira umuntu amuvugira. Atagira umuntu numwe kandi ababanyi bavuze bati iryo tongo nigiwe kuva kera. Mugabo kubwa gahahazo. Nibindi ntokurirwa ndavuga ngaha bamuhora. Imana tubabarere cyane. Barari mwaka. Baryomeka kurindi. Uwo mukecuru yavuze ijambo rimwe. Aramubwira ati wa mucamanza. Urantambuka itongo. Mugabo ureke ndakubwira. Ni ryanyuma utambutse. Imana tubabarere kubirangira bitaciye mu nzira nziza. Ariko uzi ingene byagenze. Avuye gutambuka itongo. Ngeze aho ngira bacha bamenye uwo ari we abahari. Imana ishimwe cyane. Sinzi ingwara y'ibisazi yo yamufatiye. Atarashika imuhira. Ashika imuhira. Icambere yakoze. Afata abana biwe batatu. Yugara icumba. Amaze kugara icumba. Atora imbugita. Arabakerera bose ari wabicira. Bose abaca imitwe abana biwe. Umugore ariruka aramusiga. Ku mugoroba abahora baje gusangira icupa nawe bagiye bamubona ari gusa yiruka mu ibarabara. Abo bari kumwe bati iri jambo turazi yo rivuye. Ni wa mukecuru. Kuva uwo munsi umugabo n'umusazi, umugore biciye abana batatu. Urumva agahindegere kangana ni kwa Rujande. Azize kurenganya umworo gusa. Umutamakazi atigira umuntu amutabara. Imana idufashe. Nukuri Imana tubabarira. Sinzi ko bamuroze. Sinzi ibyabaye. Mugo wifadikanije n'iki jambo ry'Imana ryavuze. Ukaraba n'ibyashikiye Ahabu na Yezebeli umugore wiwe. Kurenganya umworo. Kunyaga umukene. Kumutsindisha mu rubanza kandi afise ukuri ukabigira n'ibigirankana umuhoye stati yiwe gusa. Bifise ingorane. Imana tubabarire cyane. Amen. Haleluya. Jewe nabaye imfuvye kuri data mfise imyaka 5. Mama nawe yari umupfakazi. Baramurenganya. Kwitongo. Araburana mugabo ntiyatsinda kubera nta buryo yari afise. Ndababwira nimba hari ikintu kibabaza nukurenganya ufise ukuri hari n'abariko baragusurira bavyemeza mugabo bakabirengako. Mama yahaswe gucika umusazi ku buryo mwijoro yashobora kuronka ibiro nka 50 by'itabi rimwe ry'ikirundi. Umuganda udufaranga twose yagurira asigaye yagura itabi gusa kubera ntiyatora itiro. Yararivugana
abuze itabi akavumwuna yari buraje ubona abagize ingorane kuko imihana yose y'ababanye narayiyogoza njya gusaba agatabi ka mama. umunsi umwe ndamufata avyutse mu ijoro yigiriye atazi yaroye, ndagarukana mu nzu twari babiri, Imana ishimwe cyane. Mwumva nanjye byagenda ndababara nawe arababara, mugabe ikintu cyagiye kunyohera, Imana ishimwe cyane. Sinzi uwo baramubwiye ngo ijambo ry'Imana ntawe nzi. Atangura kuzinduka mu ishengero misi yose, yagaruka imuhira senkeri y'abapfukamye ahantu bita mu Kigutu mu isengero rya Gatulika niyo ryari rihari, atawundi mutwara ajanye, agiye kubwira Imana ngo Mana uramburanira, urantabara, undenganura. Imana tubabarire cyane. Haleluya, wanasifiwe. Nanje aho nari mfise umujinya mvuga nti uko bizogenda kose ntegereza kwiga amashuri nkazoba umucamanza. Umunsi nahuye n'ibi bigabo biriko birandenganiriza mama, naye nzovyereka. Nivyo byari mu mutwe. Imana tubabarire cyane. Kandi diplome ya mbere naronse yari y'ubucamanza. Mugabo umunsi turi mu kuronka diplome, ndibuka twicaye niga mu Kamenge kuri Esta, hari ahantu nahora nshiribuye munsi y'uruzitiro, niho nicara misozi tuvuye muri refectoire saa sita, haja kuyingiraho ndumwe kugira ndabe ko atamuri yo mpitana waje kumpa igihugu mu Kamenge. Narakunda utuyoga cyane, Imana ishimwe cyane, twarampa amahoro. Amen. Oya birazwi, abo twiga nabo barabizi. Nta na rimwe twava kugira ngo ntumbere y'idoro twareze jewe. Naca njya kwibarabara rikuru harya ku rubuye runini y'ahantu ruri munsi y'uruzitiro nkicaraho kugira nabe ko atamuntu usifura tuzinanye anjana mu Kamenge. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rye11 Nyakanga umwaka wa 2023. Mbakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.